umukunzi wagize ikibazo cyo kubura amaso yose gusa bikaba ngombwa ko umuha ijisho rimwe, wokwemera kumuha ijisho ryawe nawe akabona nawe ugasigarana rimwe? To be honest, cyaje no bishobora kabirwa bivanye nuko numva ndamukunda. worimuha? Yego. Okay, akazina wakwita gute? Akazina cyanje nitwa Lewis. Okay, umukozi wawe yitwa gute? Lewis. Okay, umukozi wawe mumaranye igihe kingana gute? Tumaranye hafi nk'amezi 6 uko amezi 5. Okay, umukozi wawe mumaranye igihe kingana gute? Ati umukozi wawe mumaranye igihe kingana gute? Amezi 5. Okay, nk'ubu bagubahaye 20 million mujyamone mutarakora ubukwe. Babahaye 20 million mujyamone na sheri wawe mutarakora ubukwe. Iryo kasa naryo nokora kuko kabisa. Ntabwo? Iryo naryo nokora genda umuntu w'umukiriza naryo nokora gukora kabisa. Salut mes amis, j'espère que vous allez bien, moi je vais bien. Nizere namwe mwese ko muba mumeze fresh aho muherereye hose. Manze ndabaramutse nongera kubakira kuri chaîne yacu ya Wagos TV. Twagarutse ku nguvu zidasanzwe, twagarutse atavyo gusubira inyuma. Okay, iyi ni loyalty test. Jewe akabagiye mbonye nitwa Daniel Official, ukaba ukeneye cyangwa wifuza ko dukorana ikiganiro ko dutesting umukunzi wawe, urashobora kunyandika ku mbuga zanje Facebook, Instagram cyangwa TikTok, hose ni Daniel Official, havuyemo Facebook ari Daniel, cyangwa ukatwandikira ku mbuga zose za Wagos TV, hose ni Wagos TV, hose wifuza ikiganiro urashobora kutwandikira ukadutora. Ubu rero loyalty test y'ino munsi tugiye gutestinga umukobwa, tugiye gutestinga umukunzi w'uwo mutipe turi kumwe ngaha muri ko murabona ku izi screen zanyu, nawe tugiye guhamagara umukunzi wiwe kugira twumve nawe ko ari loyo. Dusanze ari loyo, urukundo rwabo dusiga tugwemeje, dusanze ari kwa fake dusiga turusambuye. Gahunda ni ya yindi, ni kubomora izubakiye ku musenyi tugakomeza izubakiye ku rutare. Reka maze namwakira twibwire n'akazina. Ndakuramukije cyane grand frère. Bashaka turabaramukije kaza turashima Imana uwiteka twidoga. Aho ni vyiza, umeze neza? Ndashima Imana kwe. Okay, akazina wakwita gute? Akazina cyanje nitwa Lewis. Lewis. Lewis, ufisa abakobwa mukundana? So, Jesse twakobwa umukobwa dukundana. Umwe? Ya, umukobwa umwe, umukobwa nyene ko ari Jesse nkunda cyane. Okay, akazina wakwita gute? Akazina cyanje nitwa Lewis. Lewis. Lewis, ufisa abakobwa mukundana? So, Jesse twakobwa umukobwa dukundana. Umwe? Ya, umukobwa umwe, umukobwa nyene ko ari Jesse nkunda cyane. Okay, umukunzi wawe mumaranye igihe kingana gute? Tumaranye hafi nk'amezi 6 uko amezi 5. Amezi 5. Okay, mwico kiringo cyose umukunzi wawe uramwizeye ko atari kinini cyane? So, umukunzi wanjye ndamwizera ariko nenda mukunda, ariko nashaka yenda mukunde byanyabye. Ndabizi yuko nabankunda byanyabye. Ntabwo ari umukunda byanyabye. No, nenda mukunda ariko ngeneye kumukunda, kumwavuga ngo umuntu ushobora kumutaza akora mugatera imbere mwese. Okay, tugiye guhamagara umukunzi wawe. Wizeye bingana gute ntitwamuhamagara ko aza kuvuga we? Ngira ngo ndamwizeye nka 80% kabisa. 80% ko ari gake. Izi ni 20 nazo zisigaye kubera iki? Aya gusa azo iki ujye biragoye mutaza, umuntu ari mu Burundi nawe utari mu Burundi usanga ari ngora. Okay. Lewis, nk'ubu tumamagaye akavuga izina atari wewe, uwo vyakira gute? Umukunzi wawe muherukana ryari Lewis? Ciao, baciye hafi mu mwaka w'imyaka 3. Imyaka 3? Kuko tubana hafi na hafi nawe namubona nyene bisanzwe, ariko tubanya amezi 5 yonyine. Mwakundanye mutari kumwe?
kuva mukunda ntimurabonana ah nicyo urabona ntimurakorana ibihe byiza mukunda oya nicyo urabonana kuva tujya ahubwo nashaka kugira ngo urukundo rwacu ruduge ari mwazi ko n'abari kure barakundana n'abari kure barakundana urumva nashaka kumenya ngo arankunda nk'uko tubyumvikana kuri telefone ndagusabe uje muri kamera neza okay uri mwazi ko ari sawa okay nk'ubu Lewis umukunzi wagize ikibazo cyo kubura amaso yose gusa bikaba ngombwa ko umuha ijisho rimwe wokomera kumuha ijisho ryawe nawe akabona nawe ugasigarana rimwe to be honest cyaje no bishobora kabika bivanye nuko umuntu mbona mukubona worimo yego nk'ubu Lewis baguhaye 20 million ucinyuma umukunzi wawe wozemera kuzirya cyangwa wokomera kuzihomba amani make cyane rwose kabisa sinibaza yuko aho dufite nibaza ko nanditse yaronka biciye mu neza gusa ntabwo mwamuhebanye baziguhaye rimwe kugira umucinyuma incyura imwe gusa ndoroza nacyo nokora kabisa okay nk'ubu baguhaye 20 million mujyamone mutarakora ubukwe babahaye 20 million mujyamone na sheri wawe mutarakora ubukwe iryo kosa nacyo nokora kuko kabisa ntabwo ndoroza nacyo nokora agenda umuntu w'umukiriya nacyo nokora gukora kabisa ndamukunda cyane okay waduhaye nimero ziwe tugiye kumamagara tumubaze izina rya sheri wiwe tumve ko aza kuvuga Lewis yego akajambo kamwe umubwira imbere yuko tumuhamagara akajambo kamwe n'umubwira nuko namukunda cyane okay reka tumuhamagare nawe twizere ko agukunda nimero za sheri wawe ziherezwa na kangahe Allo Abite meze neza okay na Jenny sawa amandazi ntabwo mwamenye nitwa Daniel umudomo YouTuber nitwa Daniel umudomo YouTuber ndumu YouTuber mfise chaîne yitwa Wagos TV ikinyamakuru cyitwa Wagos TV nico dukorera turi mu kiganiro cyitwa Loyalty Test turi kumwe na sheri wawe hari utubazo duke dushaka kukubaza umuhesha amahirwe yo gutsindira impano mu kiganiro cyacu Chana muguha muvugane ni waheza kutwishura urashobora kukubaza ukatwishura kandi ariko arakumva aciye azambaza ngo muriko mubigirira hehe abahehe umukobwa Mukamenge kuri Katorozi okay ngiye kongera kumuhamagara bombe oui alors Al? Okay, uriko uranyumva ndibaza. Okay, nako nakubwira nitwa Daniel umudomo YouTuber. Fisi ikiganiro cyitwa Loyalty Test. Ubunyende kumwe n'umukunzi wawe niwe na hostinze. Hari utubazo dutatu tugiye kukubaza umuhesha amahirwe yo gutsindira impano mu kiganiro cyacu. Ndashobora kukubaza? Okay, umukunzi wawe mu muranye igihe kingana gute?
ati umukunzi wawe mumaranye igihe kingana gute? Amezi 5. umukunzi wawe ni muremure cyangwa ni mugufi? Aragereranye. Afise inzobe cyangwa arirabura? Afise utubiri twose poshokora. Okay, umukunzi wawe yitwa gute? Lewis. Ko atari we turi kumwe, nta wundi mukunzi ufise? Ko atari we turi kumwe, nta wundi mukunzi ufise? Je twahuye n'umuhungu ambwira ko agukunda kandi akukunda cyane, ariko ntabwo yitwa Lewis. Yumvire neza, nta wundi mukunzi ufise? Reka namugwa kuvugishe wumva. Bashobora kuvuga. Hello? Hello? Chere urameze neza? Hello? Chere urameze neza? Hello? Ati urameze neza? Wamaze kumara amahirwe yo gutsindira ibyo bampaye ngaha kuri kamera. Wamaze kumara amahirwe yo gutsindira ibyo agashimye bampaye. Wamumenye? Okay, tugushimire. Murakoze cyane, turabashimiye kabisa. Nawe tugushimire. Urabona ko agukunda. Murakoze cyane, Imana ibacyumvire kabisa kuko azi ikintu biragoye musaza. Urabona ko agukunda. Narakunda kabisa. Ubonye amahirwe nayiwe zamunye makosa bitopime. Aje muroka mu ubwira kanyu. Ego. Nubanza kubashimira bino kiganiro kuko cyasamburiza bakire ku misenyi izumye nazo zigakomera cyane. Okay. Bashimye kuko ubanje rubandanje rukomera kabisa. Uzodutumira. Shaka kabisa, ni mu minsi iri imbere gatoya kaza karakomeye. Sawa sawa, tugushimire. Ashimane baje imbere kabisa. Okay na. So guys, murabona ukuntu bigenze, reka tubashimire mwebwe mwakurikiranye kino kiganiro, abahereye ku ntango gushika umuntu atasimbishije wese tumushimire. Tubibutse gufyonda subscribe akaba ari jamiro geze ku ino chaîne, gukora like, share na commentaire kugira ibintu bibandanye bigena neza, naho mubandanye muronka ibintu bishasha. Nababwiye ku muntu yifuza ikiganiro gutestinga umukunzi wiwe, gupima ko sheri we na wali loyo, arashobora kundondera kuri Facebook ni Danium cyangwa kandika kuri Wagos TV ku mbuga zose iriko, na jewe ndiko ku mbuga zose izindi ni Danium official, aho uzoca hose tuzokwakira. Ciao ciao.